Bavukanyi bakundwa b'Imana, namwe mwese mukunda gusabikanya ijambo ry'Imana ku munsi biciye kuri Radio Maria Burundi, kazi no butwumvirize kandi tuzirikane ijambo ry'Imana mu bisomwa vyo kuri wa gatanu w'indwi ya 29 mu kiringo gisanzwe cy'umwaka w'amasamana ya Ecclesia Gatolika. Mu bisomwa vy'uyu munsi turumva ko inema y'Imana ari ibohora kandi kayobora umuntu, maze agaheza agaca kenge ko gusobanura ibihe n'ibindi ngo ashobore gutahura ibihe Imana imugendera. Tuza kuvyumva mu bisomwa bikurikira. Igisomwa ca mbere tugikura mu ikete Paulo Mweranda yandikiye Abaromani mu kigabane c'indwi kuva ku murongo wa 18 gushika kwa 25. Turaheza dusenge dusamiriza izaburi y'ijana na 18. Injiri nyeranda y'uyu munsi tuyisanga mu yanditswe na Luka Mweranda mu kigabane ca 12 kuva ku karongo ka 54 gushika ku ka 59. Nimuze dutege yompi ijambo Mukama avumerera biwe. Ibyo dusoma mu ibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Abaromani. Nshuti zanje, ndazi ko ataciza kimbamwo, nukuvuga ko kiba mu kamere yanje y'umuntu, ugushaka ikiza kumbera hafi, ariko ukugikora habanamba. Nkako sinama nkora iciza nshaka, nkora ariho ikibi ntashaka. Ko nkora ico ntashaka, si jewe ndagikora, ariko kigigwa n'igicumuro kimbamwo. Niko mbona ikinshikira iyo nshaka gukora iciza, nuko ikibi kimbera hafi. Kako nanone numva ibwirizwa ry'Imana rimpimbara ku mutima, ariko nkabona mu ngingo zanje irindi bwirizwa rirwanya iry'umutima, kandi rikambohera muri rya bwirizwa ry'igicumuro riba mu ngingo zanje. Ewe ndagowe, ninda zonkiza wa mubiri untera urupfu. Imana nini nahazwe kubwa Yezu Kristu umukama wacu. Iryo ni jambo ry'umukama. Mana yanje nunyigishe amategeko yawe. Mana yanje nunyigishe amategeko yawe. Nunyigishe gusobanura no kumenya ubwenge, kuko nemeye amabwirizwa yawe. Uri mwiza kandi ukora ukusa, none nyigisha amategeko yawe. Mana yanje nunyigishe amategeko yawe. Ntabara umpoze n'urukundo rwawe, nk'uko wabiraganiye umusavyi wawe. Ngirira imbabazi umpangaze, kuko amabwirizwa yawe ampimbara. Mana yanje nunyigishe amategeko yawe. Ntaho nzokwigera nibagira amategeko yawe, kuko ariyo ambeshaho. Ndi uwawe nkiza, kuko nama ndondera amategeko yawe. Mana yanje nunyigishe amategeko yawe. Ivyo dusoma mu njiri ntagatifu yanditse Luka. Muri rya minsi Yesu yabari ishengero ry'abantu ati, iyo mubonye igicu kivuye iburengerazuba, muca mugira muti imvura iraje, bikaba bityo. Iyo mubonye umuyaga uturutse mu bumanuko naho, mugira muti izuba rija kwaka cane riturire, bikaba bityo. Mwabangushimwe, murazi kwitegereza ibigirwa ku isi no mu kirere, ariko ko mutitegereza iki gihe turimwo ni kuki? Ni kuki mutazi no kugenzura ubwanyu nyene ibiroranyi? Nkako nyene niwajana ku mushinga ntahe n'ukwanka, mugifatanije akayira, urashishikara gusubiza hamwe nawe, kugira ngo ntahave akujana ku mucamanza, nawe ngo agushire mu ntahe, kandi bahave baguta mu ibohero. Ndivyo kuri ndabikubwiye, nisenge utayishuriye ntuzovayo. Wakire kandi tuzigame iryazwe na Kristu.
bavukanyi bakunzi b'Imana, mu kuzirikanira hamwe iby'umukama Imana yacu yaje kutuyagira, nimuze twugurura imitima yacu duce bugufi. Mutima mweranda dufashe kunyengeterwa n'ingaburo y'iri jambo ry'Imana. Mu gisoma ca mbere nk'uko tugisanga mu ikete Paulo yandikiye abakristu b'abaromani, uwo mutumwa w'inkuru nziza arerekana intambara ibera muri kiremwa muntu mu mutima wa muntu, bikagira n'ingaruka ku kubaho kwiwe mu buzima bwiwe buboneka. Aratwereka ko umuntu ari kuri iyi si aba yaramenye Imana canke atayimenye, arwanirwamwo n'udutima mpengamiro tubiri, kamwe gafatiye kuri kamere ndemanwa na wigungirako, aho umuntu yumva umengo niwe rugero rwa vyose, ari naho haboneka kuri we ya mpengamiro y'ubwishime, y'ubwibone, y'akagaye n'akagagazo, yo kwikwegerako vyose no kwigiza kure abandi mu buryo bwose n'ibindi. Muri make ni ya mpengamiro iranga uwazingamizwe n'igicumuro, umwe ataco aba acibanga, ataco aba akigera umutwe, adatinya no kugoka canke kuyoba. Ku rundi ruhande naho, muri iyo kamere ndemanwa ya muntu hariyo akandi gatima kaguma kamwosha guhunga inabi, kutegera inabi, kugira ibanga, kwiyubara, kwitsinda no kugurukira urukundo rw'abandi. Ako gatima ni nako kegereza itegeko ry'Imana, kuko Imana ariyo soko ry'ivyiza vyose. Ako rero ni ka gatima mpanuzi gatuma umuntu asoserwa no gukora iciza kandi akabinezerererwa. Iyo naho yakoze inabi, iyo yacumuye, iyo yagose canke yayovye akamenja, ako gatima mpanuzi ta mahoro akaronkana umwanya atarasubiza ibintu mu buryo. Ni ya mvugo y'ikirundi bavuga ngo karamudogomba. Muri make rero bavukanye beza b'Imana, umuntu aratumirirwa kuguma kuri urwo rugamba kugira ngo ntahave ashira imbere ivyo yita ineza yiwe gusa, ahubanye n'ineza y'abandi. Niko nk'uko Paulo mweranda bivuga, usanga benshi ineza umuntu yashaka gukora atariyo akoze, inaba atifuza ugasanga niyo yitaye imbere. Abatari bake mbere barakunda bagafatira ngaho, bagafata ibintu kutariko, bakivugira ngo ko biruko rero Imana ihora inanirwa rimwe rimwe. Iyo baravye, iyo umuntu yokoze neza ugasanga yakoze inabi, bakemanga ngo rero Imana yo bihora inanirwa rimwe rimwe igatsindwa. Oya suko, ahubwo n'abantu barendegera bakimenyera, hakugira utwigoro tw'ubuzima, ugasanga bahisemwo gufata ivyoroshe, bigatako bakagendera ivyo kamere muntu ihindanira mu mihamagaro y'umubiri ibategetse. Ukiri umuntu akamaramazwa n'igicumuro yaguyemwo, uwamaze kononekara nawe kubera ukwimenyera, wewe ukamengo abamaramazwa n'inabi boba baremwe badakwije mu mutwe. Harabivugira ngo uwo muntu avuga ngo kwisubirako, ngo canke kwiyubara, ngo ngira ngo ntakwije mu mutwe. Tumenye kandi tubifate nkama ko atanumwe kuri iyi si yaremewe kuba mu gicumuro. Igicumuro cofuma kikugwako, hakukirondera ukaciyumvira, ukagiha intumbero, ukagicira inzira imbere y'uko ukirangura. Nituhagabire kandi tiduhave dutahura nabi inyigisho ya Paulo. Harabibaza ko mu kuvuga ngo nindazo nkiza wa mubiri untera urupfu, ko umubiri woba ari umuzigo Imana yaturemeye. Oya habanamba, Imana yaremye umuntu imwishushanije ko, nivyo dusanga mu gitabo c'Amamuko mu kigabane ca mbere, uturongo twa 26 n'aka 27. None ko umuntu yaremwe umutima n'umubiri, yaremanywe ubwiza butava ku bihe no ku birere, kanatsinda h'Imana yamugabira isi n'ibiyitatse yabonye ari vyiza cane. Turabisanga mu gitabo c'Amamuko mu kigabane ca mbere
ku karongo ka 31. Turashobora kandi no kubibona mu gitabo ca Bene Siraki umwitonzi mu kigabane ca 39 kuva ku karongo ka 33 gushika ku 35 canke mw'ibaruwa rya mbere Paulo Mweranda yandikiye Timote mu kigabane ca 4 akarongo ka 4. None rero birakenewe ko atawo kwisigura ngo yatawe mu gicumuro n'umubiri atabishaka, mbere bigacika insiguro yamaho, ahubwo nitwihatire nyabuna kurera umubiri wacu n'ivyiyumviro vyacu kuko turabishobora, kuko tutagenzwa na kameremere iganzwa n'ivyifuzo vy'umubiri ngo tugenze istima nk'ibikoko, ariko tugenzwe na mutima w'Imana hashinga ihema ryiwe muri ka gatima mpanuzi kari muri zina muntu, maze umuntu agashobora kurangura ishaka ry'Imana mu kwirinda inabi yose canke mu kuyiyambura iyo yamwaricemwo. Aho niho yanema y'Imana ikiza zina muntu wese ikamuyoborera kubona vya bihe vyose y'Imana ikiza kuko twavyumvise mu nkuru nziza. Wamaze kuyoborwa na mutima niwe yamye icamwa, kandi icamwa gihoraho naco sikindi n'urukundo. Muravyirabire mw'ikete Paulo yandikiye Abagalati mu kigabane ca 5 ku karongo ka 22. Mu biranga ico camwa ca mutima mu bantu harimwo ukutabika kabi munda, ukwirinda ubwiyorobetsi, hamwe n'ukugurukira kurekurira abandi canke gusaba ikigongwe, no mu ntumbero yuko abagisangiye urugendo hano kw'isi batohava batemanira mw'isemo y'ikivi kimwe, ariko umwe wese yo kwisuzuma akarazwa ishinga no kwinagura, akanagura n'imigenderanire n'abandi, kugira ngo kuri wa munsi w'imperuka ari wo urubanza tazotangare ataronse ikibanza. Nitube turitegurira rero uwo munsi, umwanya tugifise akanya dushira imbere biduhuza, hakwama dusasagaza amatati atitura ubuvukanyi. Umwe wese niyisuzume mu bwitonzi no mu kuri, yemera ayoborwe na mutima we